uwo mugenzi wanje aheruka kwibaruka afite umwana w'ukwezi yavyaye ari sugi ngo ndi umuntu wa mbere kwisakunzwe naye nzi ko ndi umuntu wa mbere man ahabwa ke mu gitondo saa sita no mw'ijoro mugabo nyene mbele vya muda tu. Wanaume wa saa hizi wanapenda wa siku hizi wanapenda wanawake wanawahonga. Ndio maana sasa na mimi. Na utakuna honga sasa. Mimi nahonga sana. Hari ibintu kwisi bigoye. Ubundi kugira umuntu aguma asa neza umuntu kugira aguma vyibuha nuko hari ibintu bimwe bimwe yirengagiza. Hari ibintu ugiye guha agaciro mu buzima bwawe andi wokonda ugasigara uhagaze ku mutwe gutya. Daniya yose barazungurutse baramara abakobwa n'abagore bazoza mu Burundi inondwe bakobwa mwiteguje umva bakaniya abarundi kazi kubi inondwe bafise amafaranga umve nawe ufise amahera bazoza bazanya amashiringi. Every story matters. Yes. Bakunzi ba TV murabameze neza byemeze fresh. Ni kundi munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri hasigaye imisi mike yonyene imisi indwi imwe yonyene kugira ngo je mvuke bashe banza mungire banza munyipfuze banza isabukuru joyeux anniversaire ya avance mu kimwe cyavuga ngo intango hama rero kandi mukora umuti vraiment ikamwimura abantu banje nimburungi ka $100 nimba $50 tuma izina nijya rindi nyene timikashi niyo nimero nyene none mushaka account bank ndabaha muskwira boga ariko gure mukora umuti jewe muzi nshaka kuzotesa ama gift none mwahanya ama gift ku ma Severant nanje muzomerera uwo munsi niyo Severant yanje by the way no munsi mba nishimye cyane kandi je nitwa nishimwe sinzi ko muvyibuka mwese puis ndi mu kiganiro ciza kiryoshe kuko mba namaze kugikarikira ko kiryoshe sana ico nkundira umuntu tuko turakorana ikiganiro nta mabanga agira ni rusesago ariko muramuzi nta nindwi haciye mu kurikiranya ikiganiro ciwe harakano kabaye maybe turaza kugasubira ko tumenye byagenze gute ariko turizeye ko biza kugenda neza ariko tubaye twankeka ikaze kwanza turamuramutse baratanguye abantu ubwo bararungize kuri imikashi ni sawa Gina ni sawa iteriteka Gynella ubunore burahiye yo baranyumvise ko nje ubunore kweko tamwitavye no oya shaka kwitaba umuntu kurakora akazi. Okay mugara wo usanga guhamagariye amafaranga ndiko nkorera amafaranga ya vure ndayizeye ariko ayino zindayizeye meze neza rero. Ego meze neza alhamdulillah. Nizeye ko umusheri wawe ntabwo mwitiranwa izina alphabet bitangura ntimwitiranwa. Oya nzi ko ari wowe wamara cyane ni wewe rero. Oya ni Gynella Gina ya mtu wa TikTok mimi biashara bosi sana hapana badanaza amavuta ibintu zeya naragize ama screenshot ndaza kukunti wabyandika gushaka ngo amabuno oya kama tubwire okay ntaco duhere kugira publicité yo kubuntu je ntaco nzorihisha we baraguhemba ngo je nshaka kuyigire kubuntu ntaco nzosaba tout simplement hajya haboro tubwire ibintu byose bihari nico bifasha nabo bifasha nabo nyangwe by'abahungu n'iby'abakobwa. Yego bon ndadandaza amavuta asanzwe ku bantu bashaka kwiyongereza inzobe basha ntibavuga kwiyambiza ni terme ibabaza irababaza mu mutwe kongereza gakala buseneza voilà ego yo birazimvye abantu mushaka ubwiza vraiment uzuri ni garama so amavuta abantu bashaka akabiri abantu bafise ibihere mu maso amatashe mu maso hari rero abantu bisiza ry'amavuta ya Carolite usanga barahiye kunoka isinzi ko rubabona aho ugasanga harirabura ku maguru amatashe rero turafise umuti bashobora kwisiga bagakira antuka n'ibintu byinshi tudandaza sitobivuga ngaho oya none nibiki man warabize ku mastati abantu barabona hasigaye turadanaza abantu badafise ubuhanza abantu badafise ubuhanza voilà abantu bafise ubuhanza kurancanga abafise ubuhanza turase amavuta bisiga mu mutwe umushatsi ukara ya ubwanwa inkovu ku mubiri turase pomade urabibona
ibintu nk'ivyo nyene byinshi. Hanyuma ku bahungu cyane kuvyibuha iki bintu ari biba party ngo aca vyibuha kuvyibuha ama party nyene bumva bashaka nyene babona yuko nyene ndazi ibintu nk'ivyo mushaka ibori vyibuhe oyo nawe ariko waravyanditse kuri stats abana ama blague wano bizi none abana ama blague karibu cyane muri Tokyo Business Center niho sigaye nkorera. Naratahuye neza yuko abahungu ubu basigaye bakunda abakobwa bakora. Wanaume wa size wanapenda siku hizi wanapenda wanawake wanawahonga. Ndio maana sasa na mimi utakuna honga sasa. Mimi nahonga sana. Ni honge sasa mimi. Wewe ngoja tuhongane. Tukimaliza nitaguhonga. Kuna ari umuntu ari akantu washize kuri stats nimba ari ryari ngo wewe ubaye nk'umugore wanje. Noza ndaguhemba buri kwezi. Kajya nakandi kazi n'umuntu yabonye video yanje vraiment yanshima aravuga ati we vraiment ni wambera umugore ni bya bindi usanga hari abagabo usanga bafise ingeso zo kuja kurondera abandi bagore canke abandi bana b'abakobwa kandi bafise abagore mu nzu. Ariko yavuze neza iyo uba nk'umugore wawe ntiyavuze uri umugore. Haba hejeje kukwifuza. Abahungu noza ndaguhe. Urabazi wewe abarindiriye umubwiye ati okay urisehoye n'ivyo uvuze canke ni blague. Hama aca kubwira ati tabivuze turaha. Hama aca kubwira ati ndisehoye nawe umaze kumva ko uzohembwa ku kwezi ucumwemera nimuca mugenda mukaryamana n'umugabo w'abandi. Hajya mukunera abantu muca muryamana. No mushaki kubundi. Oya nshaka kubimenya ahubwo ubundi nshaka kubimenya. Okay, abantu bose bakunere basharyamana. Oya si bose mugabo ushaka tureke kubeshanya abantu bakundana vraiment babona umengo fete barabirekuriwe ngo gikuru ngo nuko ngo dukundana ngo gikuru nuko ngo twiyumva namwe ngo atawufashe ku nguvu wundi ngo nisho gikuru. Ariko kandi ubu kweri tubiravye neza tugiraje gukoresha ubwenge. Hari abantu bakundana kweri bitaba. Kubibona bazi maybe ngira aba Pentecote yo ndeka ndagutera inkuru rero yo aba Pentecote barabakera kandi wari umujijisi oya aba Pentecote barakera reka ndaguye inkuru iraho ngende kuramutsa umugenzi wanje ngaho mu Ngagara aca barazima tuzi n'amakubute ofete bakundanye n'umukobwa barakundana hama uwo mukobwa acaronka uwundi muhungu acaza kubwira wa muhungu uwo muhungu niwe ari umugenzi wanje niwe yabimbwiye acaza kumubwira ngo uragenda kubwira ngo we ngo nabonye ngo utarisoye ngo nanose ngo uwundi muhungu vraiment ngo azicarimwo ngo azi ngo nica ashaka ngo mu buzima ngo rero ngo wewe ngo ntitukiri kumwe ngo jewe ngo urumva ngo ndi kumwe n'uwundi aramukatira donc aramuheba barahebana. Inyuma y'igihe gito azabona invitation irasohotse ya mukobwa bari bakundanye imyaka 4 umva imyaka 4 azabona invitation irasohotse uwo mukobwa no Pentecote burya bariko barategura mariage sivyo izoba mu kwa gatatu mariage yabo donc uwo mukobwa bahora bakundana n'uwundi muhungu rero yanteye inkuru y'uko ngo ujya mugenzi wiwe ujya mukobwa ngo bana bigeye ntabakobwa bagira ngo bagiye gusezera aba ex babo kogo mu Pentecote neza yagiye amuhotoye umu ex we wa ofete umukobwa ya telefone umuhungu umwe yahevye ngo uri hehe tindi muhira je nabitewe inkuru n'uwo muhungu turi hehe tindi muhira acaragenda aramusanga muhira ashitse muhira baratera inkuru ufite ujya mukobwa we yavuga ati naramubabaje kumbure ngende ndamusaba ikigongwe abitahura abone ko ari bisanzwe urumva. Uwo muhungu nawe ati ntushitse mu igeto yanje moya bigenda bimaze ati sabwe n'abakobwa ba Pentecote baracagira ibintu nk'ibyo baragenda gusezera aba ex bagaca bagenda bahotoranye nta nguvu zarimo nyene nta nguvu zari umusezereri wiyo mwana nahebanye ufise n'uwundi asigaye kwezi kumwe ugira umugire mariage washobora ngugiye gusezera umu ex wawe ngo kwera ngo wamubabaje no mutima bawukura he nyene nivyo bya bintu bigoye
biragoye vraiment umva ariko rero mugana n'abapanekoti n'abantu rega nabo nyene n'abantu oya reka ibi bintu ntibicago nyene n'abantu nuko twama tuvuga umengo abapasteri bariho sha ni mutima urazi ko ari umuntu adasenga cyane gose nko atari ibigeso utajamo kandi urasanga ntasenga cyane bon ibintu byose bimvana n'ivyo umuntu akunda n'ingeso z'umuntu gusa nyene nk'ubu je ndazi abantu ndabavuga bazova muri Tanzania n'abatanzania donc Tanzania yose barazungurutse baramara abakobwa n'abagore bazoza mu Burundi inondwe bakobwa mwiteguje umva bakaniye abarundi kazi kubi inondwe bafise amafaranga umve nawe ufise amahera bazoza bazanya amashiringi turagowe factire zo baranga ubu rero ngo baje mu barundi kazi nabo ariko ibaza ukava muri Tanzania ugafata indege size umugore wawe hariya kubera iki yangeso byane wishira mu mutwe bya bintu byakunanira guheba kwemera ugafata indege ngo ugiye mu bindi bihugu ngo kumva naho ingene hameze ariko urazi yuko bavuga abantu bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo umukobwa uko nayo n'umuhungu kweri nta kugore ngo babone umengo wapi ngo none wowe umariye iki kweri oya hari umuhungu vraiment ashobora kuba gukunda mugabo andi ntakubaza ibintu nk'ivyo kumwe abakobwa namwe muciye muhura n'umwana akerebutse oya ivyo sivyo vyerekana ko umuntu agukunda oya nako karacama tumasabuka mwima yasabe none ngo ngumuhe jewe shima je nta n'umwe ndabisaba nta n'umwe ndabisaba n'amakosa je ntavyo nsaba n'ubundi n'amakosa naho babikora n'amakosa we ntavyo ukora vuga naho tubikora n'amakosa we ntavyo ukora ega n'umuntu bisa no ku munwa avugisha ntavyo ukora andi mbese Valentin yagenze gute je ndabiheruka nabi gute kandi yategetse kugenda nabi kubera wa muntu gute ariko rero by the way tubisubiye majya bavuta uri kurayisiga apana ryawe kuyambiza ajya kongereza kayobe kubera ega bakamira mpande oya andi none twari tubizi oya none mwahora mumbona kuva kera yego yo banza cameraman namye ifise inzobe aho sinde kuri no kuhakora umugore wanje aca nkubiki ajya amavuta yo kongereza inzobe ntayo nisiga wisiga gute bon none mubona ha ku maguru no mu maso bisa voilà nico kibazo office wambaye ipantaro nico kibazo kuko nkunda kwambara ipantaro kenshi haguma hafutse haguma hafutse rero wambaye ntuzibaze ko kandi ari umbwiye ngo tuze mu kigani ubundi wewe urazi ko wambaye ipantaro uri muto muto ariko raba ngene undushi kuyisi vraiment reka kuraba hari rero dukora ikiganiro wohejeje kuvuga ko yakuvyubushe urazi nkuje wakuzana igipanduko wallahi zirabegeze kwemera ko ari wewe iyo bakatino no mukuru wa Gynella nyene hari ngiravuze mukuru wawe n'umuhungu ari serie nkawe canke wewe byaranse rotero turi co kimwe muri bamwe nimba wari umusazi nawe n'umusazi niba ntekeza nawe aratekereza turi bamwe bon biravana birashika n'umuntu mudarimwe no nkubona ntatekereje sana niba guhaye bibiliya ariko kweli okay Servant yagenze nabi maybe kubera umusheri yagute nakumwe vraiment byaye kugenda neza ariko ubu nubu ntimuravugana fresh hari ibintu kwisi bigoye ubundi kugira umuntu aguma asa neza umuntu kugira aguma avyibuha nuko hari ibintu bimwe yirengagiza hari ibintu ugiye guha agaciro mu buzima bwawe andi wokonda ugasigara uhagaze ku mutwe gutya barantutse kweri bafana abantu nabo ntibasinze ngene bamenye none iyo bijya batabi iyo ngo nari kubikata ngo sinda kumara amazi none iyo ndabikata bari kumenya ko vyabaye oya urumva turamaramara ariko imana gifataho tubabaye urifataho babaye mugabo kandi urumva sinari niteze ko bigenda kurya none ubu nawe gute mwayaze gute avuga gute wewe twoye okay ishe mu kibanza cha umuntu akugira ibintu nkabijya ariko yakuronde je mu buzima sinzi kuyisemba karaka andi naho no ndagukunda gute ngomba mfe sivyo kwera urukundo rwawe ndasantu ngeze ubu rero ntimuvugana fresh no twuvugana neza ariko yagusabye ikigongwe basi ansaba ikigongwe none ubu rero mwahebanye roterote ega ari wantumye ati ngo ntaye nzo gutuma kumushiranya ko kurya nyene
wowe shabantu bite bantu b'Imana ndabasabye ntimuzosubire kuzana abasheri banyu ngo babatelefone ngaha mu kiganiro mudashaka kumaramara waruzi ngo mugire Mariage ngo ndi umuntu wa mbere ku isi akunzwe nari nzi ko ndi umuntu wa mbere man ahabwa keya mu gitondo saa sita no mw'ijoro mugabo nyene mbe ni bya mudatu maybe abantu baraactinga bivanye n'ico bagushakako umuntu arashobora kuza akakwitaho akakwereka yuko agukunda mugabo wewe afite ikindi kintu ashaka kuri wewe kubera namaze kuyiga ubu nkunda umukobwa nyuba atuma bari kimuga ebana anyuba kana dutahurana ko nkaje ndakunda amahera birazwi kandi mfise responsibility nyinshi nyene urumva zinsaba kurondera amahera rero uje utanyubahiriza kurondera amahera ugashaka tugume tuyaga umwanya wose gusa ikintu kimwe nagomba ndakubwira urazi ko umuhungu ashaka kurondera umukobwa akarondera Gynella kubera abona amaguru ku abona itesa abona tuya video gira ico cyonyene kakumva tuma bikamwatira kuduteshereza umwanya gusa karenda kwera ingene karenda kwera ntitu namwe mufise ibindi mushoboye kandi kwera ingene mpamvu urukundo rero uryoshe ruyobeye arashaka kurondera umengo nivyo bimuzanya byonyene warashimwe ugasanga afise n'undi musheri ashitse mu gatangura gukundana agaca gukunda cyane urumva wa wundi akamuheba akanagutwara canke akaba gukunda wewe akagena rimwe ahandi afise uwakunda agapima kinjira rimoya moya mbiri ivi agaca kunduriye agaca twaruriye ugahunda akamusiga andi urakundana je ndakundana sana aje nkunze nkunda vya fo ubu muri kakanya tuvugana hari uwo muriko murakundana turiko turakundana je mfise umugore urubasero Kristo yasigaye ko bica kwa Yesu gusa eta civile mwarayigize tayari handurisu asigaye indwi nkazinga arababeshe basi muri jewe we mbona bariko arababeshe none kurantahura mfise umugore basi mfise umuntu tutegezwa kubana ibindi byose mutegezwa kubana mutarabana n'abisho vyitwa ko mu sawa basi je mbona umengo umugore wanje birakubabaje aho rero niho bwa busambanyi cabuva oya suko oya nta narimwe turabikora nta narimwe nimba tumaze kubikora bavuga ngo iyo uteye ibuye ngo mu bintu uze byinshi ikibweze nico kiba gifashe ntavyo ndakora murumva ingene akomye induru je nigeze mvuga ko bikoze rimwe na mama w'umwana wanje aca twarinda rimwe rize babakobwa baravuga ngo sango nabikoze rimwe gusa ngo ncamva ntwayinda birashika nanje niko byagenze kandi iryo rimwe ryo wagiye kubikora kubera arashitse ushima reje ntarabikora sindatwarinda we ntavyo urakora ingawe ntavyo urakora je nahariri je iconzi je ndemeza we kumaze kubikora turamaze kubikora oya ico ituma ndavyemeza we wavuze mu ntangazi ushima ntarabikora nakubwiye iyo ndasindayitwara hari ikigaragaza ntavyo urakora ushima ko wabikoze ufite imyaka oya umwaka n'amezi 5 narabikoze jewe rimwe ati imyaka 2 bikoze ushima no muri legend iyo umugore afise inda bamuhanura yuko oya ye ngomara guhinda system umviriza kugira uvyare neza bise umugenzi aruka kuvyara oya nivyo barabihanura abaganga hari indi system y'abazungu umugenda ngo kubonana n'umugabo wango kugira uzovyare neza hari indi system y'abazungu ubu rero wowe wakoresheje system y'abazungu abafana bandi muze ngaha mu mufa kwanza system y'abazungu ni yagute kandi abafana barabizi nk'abantu babibura yabasiye hari wafashe system y'abazungu niyo wakoresheje wewe oya sinabandanyije ngize ukuri ikabwira apana le black je maze kubikora rimwe ca ndaterinda kandi narihanye narasavye n'ikigongo wasavye ikigongo ende imana kandi ikindi naco ntabeshe rero isysteme je kugira mama w'umwana wanje avyari fresh uzoshaka kuje kuri YouTube basi uzobibona baravyigisha ingene ukurikirana umuvyeyi afise inda udusport agira utuntu twinshi akaca vyarabye niko vyabaye we yego niko vyabaye donc kuva uwo musabyara ntimwigeze musubiye kandi kubonana kwanza ni long story sinobivuga gusa besha abandi sivyo tumutelefone tumubaze ntamewe tumukiganira tumubaze gusa kinyakimwe ntimwarasubira kubikora nabi yego urisuko yovyemeye gusa ntituvugana sinzi ko yonyitaba Ndindi style tuzogaruka gusa ntitwomushira kuri kamera ariko kandi urumva ashaka gusanga nyene atavya ameze neza ayana
nari fresh sana kandi umwana wanje asigaye avuga neza ndamutuma akagenda kuvuga papa yeah reka ndabatera inkuru sha ufise aba ex 70 kwa uwo mugenzi wanje aheruka kwibaruka afise umwana w'ukwezi yavyaye ari sugi yavyaye ari sugi yatwaye ndagute urumva hari ukuntu imbere yuko uvyara hamanza kuza amazi hamanza hakisuka amazi ariko inda kwanza yitwaye gute ntushobora kubikora rimwe ubwo busugi ntibuveko basi ntibari bwamusugurure bien oya udusengera imbere yuko badusengera rero bakunzi ba SVJ mbanje kubashimira nongera ndabasezera mu kiganiro canje ca mbere. Every story matters.